gatonye ariko jewe ubonye ni mu bantu sindatahura impamvu ariko kumbura ashobora kuyintahuza ese ubona ari kubera iki abarundi batijukira content creation naho baba yijukira ugasanga si ku rugero runini, si ku rugero rushemeye canke si ku matopiki wanashaka ababikora benshi ugasanga ni za zindi tumenyereye komedi tusa gusa ugasanga nta matopike y'akanovero ugasanga ni ibintu n'umuntu w'umunyecubahiro ashobora kuvuga ati reka nicare ndaruhutse niriwe ku mirimo yanje reka numvirize bantu ibyo baganira ariko tugiye kuraba mu bindi bihugu byo muri Afrika mu karere ugasanga hariho abandi bantu bagira ngo kibaza kuri ine wacu ari kubera ikindi naco ukavuga ni muri vision y'imyaka 10 ndashaka yuko n'amaburiburi nzoba ibishoboka kuzoba bimemba amafaranga nkeneye kumenyekana ku rwego Burundi hanyuma mu mwaka uzana nkeneye kumenyekana ku rwego rwa Afrika apana yuko uguma ukora ama content ari navuga nti ari ku rwego rwa national kandi kantu kenshi ibyo nkunze kubifatanya ibyo uvuze nibyo cyane rwose ndabishikiye ariko nkunze no kubifatanya nuko no seulement peut-être abantu ntibaratahura ariko haracariho na kakandi ko kubisuzugura turabaye ikaze abakuzi ba We Talk Business nk'ibisanzwe muri kumwe na Dr. John hamwe na Bwana Shadow n'indi episode nshasha tubazaniye aho tuje guhugira turaganira tuyagutuntu n'utundi turiko twinjira muri 2026 sûrement yuko video izosohoka twamaze kwinjiramwo tunabipfuriza n'umwaka mushasha muhire kongere kandi tubashimire kuba mwarabanye natwe mu mwaka turangije Shadow nakaye kajambo abanywanyi bacu batayengeshaje kutwereka urukundo kuri We Talk Business. Chambe ndabaramukije abanwanyi ba We Talk Business. Ndayifuriza umwaka mushasha wa 2026 uzobabere umwaka mwiza cyane gose mu vyiyumviro ndakunze kuvuga yuko ari ibintu bitatu cyo ndagushimikira ko kandi nivyo nipfuriza abanwanyi ba We Talk Business. Buryo ubuzima iminota 5 umuntu yategeza kumara yategeza kuba akoze kimwe muri ibi bintu ngira mvuge swati yategeza kuba agaburiye ubwonko bwiwe cyangwa akabagaburiye inda yiwe cyangwa akabagaburiye amagara yiwe yose anje ntaduko no kuvuga sport yavuze kugaburira ubwonko no kwiga ikintu gishasha cyangwa gutsimbataza icyo uri kuriga hanyuma gufungura naho no kuraba yuko bafunguye bya bintu bitatu amagara yuko abakire ba mbere hariho nk'umukire yitwa Warren Buffett arakubwira mbere na Elon yarigeze kubivuga Elon Musk yuko buri ndwi ateza kuba arangije igitabo ateza kuba asomye igitabo kimwe kandi akaba kimaze hari abantu icyo kintu batagitahura ariko nasanze burya ufashe focus ku munsi ibitabo uyu munsi tubisoma mu buryo butandukanye ushobora kwigira kuri YouTube igitabo cyose uzorondera ki physique la majorité no kuri YouTube biba biri kandi kakiti ijya titre ya gitabo kacu kibona kiri audio ukagenda ukishira ama écouteur ukarengana hari umuntu ushobora kubaza ati we bimeze gute urasoma ibitabo kumva ngo yaye ariko no munsi bahari n'abandi ushobora kubwira gusoma ibitabo akumva yuko ukora kwicara ukazingurura impapuro ngo ukaburi kurasoma umugani wawe ibitabo no munsi umuntu abisoma gutandukanye ujya no kureba video abantu bari barisigura ibintu by'ubumenyi navyene biri mu buryo igitabo uri kurasoma hari akagiso nigeze gakunda kumfata keshi nk'iyo nibutsa yuko ngira mve nza kugenda nka 30 minutes nkaca nsanga ndahagiye isaha yose kubera kinavuga nari kwipakiza canke nkagenda n'imodoka mugabo ikaciba ngombwa yuko nigira n'amaguru kubera ikimbonye yuko igitabo ntegerezwa hanyuma nashika muhira nkafata umwanya hakirezima
donc gusoma ibitabo isifi yuko ari ikintu uterura mu buzima bwawe bwa sene nabonye ari ibintu byoroshe ari ikintu mpise ndibuka mu minsi 3 ya mbere tukimenyana nawe twase twibuka directement twumva yuko twufata decision yo ku create group ya WhatsApp ayo group ya WhatsApp tukaza turavugana dimanche ibyo twasomye mu gitabo kandi sinzi ko ari ukibuka ndakibutse karagana kera donc ndifuje kunguka ibyo bintu bitatu muri uyu mwaka wa 2026 ndibuka muri group ya WhatsApp ya We Talk Business harigeze ucamo agatopiki kavuga ni ikihe kintu nakora kugira mpebe itabi mpeba ibi bintu by'iyayuramutwe hari umuntu yaciye aza arushingira ntahati iyi ngingo imwe ya mbere izotuma icyo kintu gishikako nuko ufata ujya mwanya wahura ufatira ku bijya biyayuramutwe swat ukabiramplasa na sport cyangwa ukabiramplasa no gusoma igitabo cyangwa ukabiramplasa no kuba muba muri kumwe mu ujya mwanya n'abantu bafise izo ngeso zo gusoma ibitabo zo gukora sport ainsi de suite atiko muzosanga mu minsi mike vyivapoye muri wewe kuko ikintu cyose ni hari kandi kantu nyibutse gusa imbere ko twinjira muri topic nyezina na kantu novuga nakigiye kuri Donald Trump president wa Amerika akaba n'umwe mu bakire bakomeye cyane muri Amerika naka video yari kahindera umwana wiwe yari agifise imyaka hafi hagati ya 10 na 15 rero mbere ngira yari nka 10 na 13 gutyo era akaba ari karamusigurira amwe amusibwira ibintu tegeza kwirinda bitatu no kuvuga ati igihe cyose nzoba nkiriho kandi ukabukicita umwana wanje ibyo bintu sinkeneye kuzobikubona ivyo navyo ni ibi yavuze ati tabi ibiyayuramutwe inzoga urumva na tatuwaje ati ibyo bintu rero icyo gihe bimubwira ko iri umwana mutonya ariko bagaca berekana rero ejo bundi ariko ararahira asa n'uwakuze yiga kaminuza afite imyaka 19 nyine ukana rwarabaye urugabo rw'ijunja n'ijambo urabona nyine ko ari umwana nyine yarezwe so rero ndabivuze kuki burya wabuze ikijyanye n'ibiyayuramutwe hari n'abantu nabonye bavuga yuko n'inzoga ishobora kuba ari n'ibiyayuramutwe tutegizemove yaje akantu narakabonye gusa anyway umuntu wese afite ukuntu abibona turiko turinjira muri 2026 abantu bakibaza bati hari abantu bafite imigambi myinshi imbere n'igihe abantu bashaka bavuga bati umwaka nzoshika kuri ibi nzorangura ibi rimwe bakaba batafise n'ingene banabishikako rero bashaka tuyage tutimbe n'ikihe kintu abantu bashobora gukora kitazobasaba banashaka n'inguvu nyinshi mugabo banashaka akaba ari ikintu tubona coroshe umuntu wese uyokora n'umwana no munsi y'imyaka 18 yokora bawo gasanga agiye gukwiza imyaka 25 cyarabaye ikintu gikomeye cyane ku buryo ta muntu n'umwe azoba akimugera umutwe so rero icyo kinacyo ni ikihe nashaka tuyage ko n'ikintu kijanye na YouTube account ku bwawe ukibona gute ni gute gishora nakahe kamaro cyangwa niyihe ikintu cy'agaciro cyo kongera ko mu gihe umuntu afashe ingingo yo kwinjira muri uyu mwuga nigeze kubona umunyeshuri yaramaze university yaramaze humanité mu ijambo yavuze nicyo ryanjyoheye cyane kuko nari nsanzwe ndamukurikirana nkumva ijwi mengo n'urugabo mugabo nza kubona video yashize ko avuga yuko yatoye diplome avuga yuko mu bintu byamufashije mu mashuri yiwe yuko imyaka 4 y'impera donc aza kurangiza ishuri atamuvyeyi yigeze amuha Minerva
kandi atigeze agenda ku ishuri rikiriritse ngo ni kubera ariko aririhira ishuri. Ni ukuvuga nta kindi yakoze, yakora ama content kuri YouTube. Byumvikana yuko YouTube ni urubuga rumwe mu rubuga rushobora kuguhereza amafaranga, ukagukonekita n'abantu, ukaguhuza n'abantu. Cyangwa mbere aya ma content creation nkunda kuvuga yuko ari amarigara, ari electronique kandi ari smart. Donc n'ahantu par exemple gatoya naho turavuga TikTok, YouTube, ariko ngaruka gatoya turi muri content creation. Hari abarundi batazi yuko ushobora kugenda kuri live kuri TikTok. Nkunze kuvuga akantu womengo kari bizarre, ariko ukagenda waritse amazi ukava icumba. Hari abantu benshi iki kintu batakizi kubera iki amafaranga ushobora guca kuri TikTok n'amafaranga ushobora kurutira ubwo nyene agashika aho ugahita uyakoresha. Donc YouTube ni rumwe mu rubuga umuntu kuko nimba muri kumwe muri batanu bijye nyine muri ko murabivuga ushobora kubiteruka ukabishira kuri YouTube kandi bikaza kurabwa. Uyu munsi ibintu byaroroshe, umuntu ashobora gufata ikiganiro naka ikinyene tuko turakora ubundi akacaza akagiteruriramo intelligence artificielle akaza kuronka abamukurikirana gusumba abo twe twarose. Kuvuga wewe nta content creation wewe ufise, mugabo ukacugenda ugafata ijya content creation naka yakoze ijya video yose ukwingana ukacugiterura ugafata audio yose ukacugira abandi bantu donc bari kubara nkumviriza abari kwaravuga bataboneka komsa video kaza gusanga yarabwa n'abantu isinzi parapo. Akandi kantu nkunda gutanga washobora kuvuga nti jewe ndi umuprofesseur par exemple, mugabo iyi video yose y'ibyo ndiko ndiyigisha aba bana nkijya kuri tableau ndatsa kamera hanyuma ngende iyi video yose nza kuyirangurira kuri platform kuri YouTube. Hanyuma baraza kuguhemba umushahara etaro professeur na YouTube iraza kuguhemba. Donc komsa ugasanga akazi kawe wamaze ukadevelop akazi kamwe kakubyariye ubuzibunga cyane gatonye. Ariko jewe ubonye ni mu bantu sindatahura impamvu ariko kumbura ashobora kuyintahuza. Ese ubona ari kubera iki abarundi batijukira content creation? Naho baba yijukira ugasanga si ku rugero runini, si ku rugero rushemeye canke si ku matopiki wanashaka. Okay, ababikora benshi ugasanga ni za zindi tumenyereye comedy tusa gusa ugasanga nta matopike y'akanovero, ugasanga ni ibintu n'umuntu w'umunyecubahiro ashobora kuvuga ati reka nicare ndaruhutse niriwe ku mirimo yanje reka numvirize abantu ibyo baganira. Ariko tugiye kuraba mu bindi bihugu byo muri Afrika mu karere ugasanga hari abandi bantu bagira mu baza kuri ino wacu ari kubera iki? Ino iwacu harimo manque ya creativity. Hariho manque ya creativity. Par exemple mugabe ikindi kintu naco nabonye aho tiho turavuga en general, ariko hari amaka tugenda turabona tugasanga hari abarundi bakreye ikintu bavuga ni kimeze neza kandi tukaba tugikurikirana mugabo tutazi yuko ari abarundi mugabo exit tukazomenya yuko ari abarundi. Par exemple nko mu bintu byantangaje uyu mwaka wa 2025 ni kwisanga les 4 bavardeurs ari abarundi kuko twababona batavu ari video zitavuga mugabo nagira amenyesha abantu benye baguta ku business yuko ariyo Facebook ya mbere irusha ayo yandi ma Facebook yose tubona ku barundi. Donc kuza umuntu akina comedy mugabo akacaza agasumbya baba Christine Ndikumana birigwa mu ma conference za Canada kami murumva yuko abare kami kari excellent. Ariko ni kimwe mu bintu nigeze kuvuga Perezida wa Argentine uwo mukubaza ntawo umenye directeur muga uwobaza
Messi cyangwa Cristiano Ronaldo uca uhita umumenya kubera iki burya hariho ukuntu ibi Bibiliya nayo yavuze yuko ngo ibyahishijwe ngo byahishuriwe abanyabwenge no kuvuga burya ibi bintu abantu benshi basuzugura iyi monde y'uyu munsi yo irabidefinisa neza wewe ufise amaboko yose wewe ufise amaguru yose video washobora kuyikora ukayikora de la même manière n'ujya mugabo wa wundi atakugura afise atakuboka afise ugasanga video yiwe yarabwe cyane no kuvuga rero mu bintu mbona bituma mu Burundi bwacu content creation inavuga nti iri ku rugero rutoya cyane nta creativity irimo nta creativity irimo ubundi muntu nabonye abikora neza cyane rwose ku rugero ruri hejuru mu Burundi ni Akesidani nawe nabonye impamvu nibaza yuko ari umwe mu barambe mu gihugu cy'u Burundi muri content creation kuko naba content creation benshi bo mu Burundi bazokubwira nti nigishijwe na Akesidani donc ntiyacitse intege yize kubifata nk'ibikorwa byiwe kandi biramuhira donc icyo nosaba nuko abantu bokubahuka kuko abandi mu bindi bihugu turabona ariko barakora content creation hamwe bamubwira nti ibi bintu nutabiheba bizokuviramo ingwara bizokuviramo ibintu bikomeye mugabo nawe kiza kumuforosa nuko yamaze kuyifata nk'akazi ikindi kintu naco nuko abantu botandukanye nimba uvuze ngo uri mu content creation burya ubufise umwambaro nka kujya kumurimyi adatwara costume mu kurima ahubwo afise impuza janayo burya n'igihe uri kuvuga ndiko ndategura content creation yanje utegeza ko bufise imyambarire yavyo donc ivy'akazi nyene ukagifata nk'akazi vuga ni mbega ejo kuri programme nzogira content zingahe ainsi de suite mbega abantu ndiko ndaraba ukagenda ukisha mu message y'abantu ikindi naco ukavuga ni muri vision y'imyaka 10 ndashaka yuko n'amaburiburi nzoba ibishoba kuzoba bimemba amafaranga nkeneye kumenyekana ku rwego Burundi hanyuma mu mwaka uzana nkeneye kumenyekana ku rwego rwa Afrika apana yuko uguma ukora ama content ari novuga nti ari ku rwego rwa national yego kandi kantu kenshi ibyo nkunze kubifatanya ibyo vuze nibyo cyane rwose ndabishikiye ariko nkunze no kubifatanya nuko no seulement peut-être abantu ntibaratahura ariko haracariho na kakandi ko kubisuzugura gusuzugura content creation ku buryo no munsi ushaka uri mu content creator canke ukora ama video kuri YouTube umuntu arabye video mwahora mwibarabara ati sha narabye video yawe sha naraguhaye views akumva rero yuko umengo urumva est-ce que OK turetse kuri icyo cy'ama views abantu urumva benshi bafise iyo mindset yuko nukuja kurondera ama views no munsi umuntu ageze akantu ngaha ujya mu ntango reka arondera ama views ko bwawe ni izihe zindi novuga business model wanashaka tutitaye kuri icyo cy'ama views mbere zihambaye gusumba icyo cy'ama views umuntu ashobora kuadapta muri content creation kugira abantu bashobore gutahura neza kuko no munsi abantu ntibashobora kubona vision y'umu content creator yari karabikora jewe sometimes izi mbuga ndazifata nka kaminuza kuko nk'ubu par exemple umuntu araje arakweretse ingene uza guteka do A Z uyu muntu arabikwigishije kandi urabimenye mu minota 30 ubundi muntu yari kubikwigisha wari kumuha amafaranga ngahe apara y'amafaranga wari kumuha wari no kwirigura gufata ama déplacement umusangiye yayo ukora ama formation donc jewe nibaza yuko mburyo muri kazoza je ndakunze kubona nk'iyabana bari muhira ukazobona ngo hariho nk'ikibazo umwana yigeze kumbaza ngo eske nk'umuyaga nkuba ngo wabayeho gute nahise mbura ingene nza kumusigurira do A Z nshira internet muri televiziyo ndamubwira nti vyandike hajya muri recherche yaravye ama video 3 aravuga ni bwagunda amazi niyo yazana umuyaga nkuba eske ntibumva yuko zijya channel yaravye zamubereye mu professeur
donc ikibi ni uko ahubwo twumva yuko mengo hari ikintu kiremera ibyo muntu tuko turamuha gisumba icyari karaduha mugabe igihe uzokumva yuko buryo byo muntu ari karaduha ikintu kiremereye natwe tuko turamuha ahubwo ikintu presque zero ahubwo burya twari kuvuga ni vraiment urakoze cyane aho rero niho hari kuva ya like niho hari kuva ya commentaire niho hari kuva iki nagiye no na kandi karorero nabonye ni ku content creation ngo mu Burundi televiziyo TV yiwe yanditse ko ubuzima 360 yigisha ingene ibi bifungurwa bisanzwe ingene tuba dukwiye kubihinguramwo imiti iki ukivanze n'iki y'ikirundi bakakubwira ni iki cyamwa ugitachanganije n'iki ezedo sweet bihaza kuguha kumera ukunuku canke kugabanya ubukari bw'indwara yawe canke iki donc nkubona none uri kuramukurikirana eske ni uri kuramuha ikintu ngira kamaro gisumba icyo ari karaguha donc ni vyiza yuko la fois passée nabonye nakarore koroshe cyane bose la fois passée kuri Talk Business haciye ikiganiro cerekana ingene umuntu ashobora gukora indirimbo akoresheje intelligence artificielle nta na influence akoresheje mugabo icyo gihe nyene nabonye abantu muri groupe WhatsApp ya Talk Business ati jewe hari uma 50 ngo kubera karirimbo ndamukoreye kamuhayagishiriza ibintu vyiwe ikibazo ni kiroshe rero eske iyo YouTube ico kiganiro cyamubereye iki cyamubereye mu professeur ahubwo agira iki amuvyariye n'amafaranga bivaye n'ikingwa muhaye bitandukanye na bya vyigwa twiga mu mashuri imyaka 10 ivyo kiguka ciga kiguha amafaranga mugabo izi mbuga ushobora kwiga ikintu kigahita kiguha amafaranga cyane arakantu mvuze gasana kanyoheye ishobora no kuza kwigisha abandi bantu kuri icyo cy'umuntu afise chaîne yigisha guhingura nuvuga ibifungurwa mu miti kama bimpaye une idée kugira bihena idée n'abandi bantu kujya bumva yuko non seulement uri mu content creator uri kurafasha abandi bantu ariko kandi nawe hari ikintu bikuzanira muri icyo kintu rero bikuzanira ego urashobora kuronka amafaranga muri ayo ma views yuko abantu bayivuga n'ahatari menshi gose bavuga ngo yoca aguhindurira ubuzima ko n'aba donaya machine tubona komeye ngaha abantu benshi burya bibaza ngo na miliyoni bama bayoragura ariko siko biri so rero iyindi mwaye yoroshe na karoni reka dufate nk'uyo muntu akora nk'imiti nk'imwe muri business model ashobora kwa doctor uko je ndabibona narabonye hariho ahantu badandaza imiti kama epfo ya jardin public nk'uyu okay ashobora no kuja kubegera ati dukorane gute ati bon c'est pas nécessairement ko bacamuha formule yo kumwe bakora iyo miti ariko mugabo arashobora no kuza aragirane arasocia ayo cyangwa kaplayinga ya maproduit yawo mu video yiwe ku buryo produit z'abo bantu zimenyekana kandi baza kukwankira ntibaza kumwanya gusa rero aho kantu ni karaja muri mindset y'abarundi ku outreaching mu cyongereza niho bavuga outreach ni ugirane urava muri comfort zone muri zone de comfort ukagenda ukarondera umuntu mukorana uwo mu chef d'entreprise ukamurondera umubwiye ikintu ntakwemereye cyangwa ntiyemereye partenariat ntacuba ntakwica urabandanya ukarondera ubundi so rero content creation kubwanje ikugurura imiryango myinshi ushobora kugira ama partenariat ushobora kugira ibintu ufise abantu bakurikirana burya ikintu nabonye ikomeye hari umuntu nakurikiranye video naravye yaravuga ati burya abantu witegereje abantu bose babakiri ba mbere ku isi burya sabantu uno musi avuga ati
ni gute noronka amafaranga menshi cyangwa ni gute nobandanya mumukire gusumba abandi atoya so kwametse bo kwintu bakora ati ni gute no serve abantu ni gute ni giki no serving abantu benshi ku buryo gikemura ingorane yawo ubwo abo bari muri ya mindset yo kuvuga ati ni gute no kemura ibibazo by'abantu icyo kintu uvuze kirafitanye isano n'iki kintu bakunda kuvuga ati nk'ubu par exemple tuvuze nko ku gihugu eske iyo uri kuraraba ivyo umuntu aguha niyo uri kuraraba ivyo umuntu umuha ubona difference ihari imeze gute ikiri naco ni mbega aba bantu bakeneye iki par exemple utukiri kuri ico cha business iri physical nta umuntu wese bijya bidandazwa akeneye yuko bimenyekana kandi wewe bujya ikintu ushobora gusanga aza kubaze ni kubikuriya bikura kabizana ugasanga ubwo nibwo bushobozi afise mugabo ubushobozi bwo kuza kubi publier hariya na hariya iyo bujya hari jambo bakunda kuvuga mu kirundi ngo Imana nitanga byose ico rero yakibuze kugira ukironke uze ukivyaze mu yandi majambo akeneye kuronka abakiriya benshi kandi uje ukambwira ati jewe ndashobora kuzana uburyo uronka abakiriya benshi ntashobora kukwanya ahubwo aragutega ugutwara kandi nimba ndakunze kuyibona mu kiganiro mu gihugu navuze aho mu content creation ashobora kuva muhira akagenda avuze ni burya na shop ngiye mu nayo nzi umugabo je natoye trepied yanje na telefone yanje umugabo ngiye hano muri shop akagenda akabaza ati eske hano no akorera live amasanga ntaza kukwanyira uca wicara ugafata bijya bidandaza vyibuka bisigura Esido Suite amakomande hariya mu makomantere usanga gusanga ari menshi Esido Suite ijya video yawe za kurabwa nibi n'abantu sinzi Esido Suite ikindi kintu naco kuri kene tuba turavuga nta mu Burundi n'abantu bangahe bashobora kuba bakora content creation yo kuvuga ni ndiko ndasigura ingene ibitungwa byanje bifungura mu gatondo ingene bijya saa sita ingene nibaze iyo content atayari mugaba abarundi barayikeneye ni nta muntu nta rubuga dufise tuja ko tukavuga ni hariki mu kiganiro muri conference y'ubushize nigeze kuvuga nti mu badandaza abo bafise amabutiki bafise iki nta numwe uzosanga afise groupe ya WhatsApp y'abantu bamushorera ibintu donc izo zose ni system nabo babanyi bamushorera nta kandi ibi rero biza gutuma bigukururira kuko icyambere bugiza kubaha agaciro ikiri naco nimba ejo ku mugoroba yarahaciye akabura gasukari ejo mu gatondo kacukazana buryoza kucubiransa muri groupe ya WhatsApp nimba yari kwimvira ati oya sinoje kukagurira hariya cyo kari kaheze mugabaza kuba yaje kubona message yuko binashobotse muri ababanyi ugataha ukamutahaniye ati burya kagasukari wahita ubaza mu nyuma nandurutse ndakarangura kabonetse donc izo zose ni systeme zo kuyegereza abakiriya kandi burya kuyegereza abakiriya niko kumuha agaciro voilà. So tugana ku musozo rero no kuvuga turiko turinjira muri 2026 twabonye yuko content creation ni kimwe nawe uri kuradukurikira no munsi ushobora kwilansamwo ntibizokugira umukire du jour au lendemain canke ngo ni mu misi ibiri ariko ni cya kintu ni ya community naho yubaka no munsi turavuga amazina akomeye tuyavuga tuti hariho umukubito hariho ba Siren n'abantu bubatse ama community yabo ndavuga kuri YouTube mu myaka itari mike kuno munsi urabona yuko n'abantu hageze aho batumigwa ku ntebe z'abakuru so rero birumvikana neza ni cya kintu à long terme ushobora kukibangikanya n'imirimo yawe ushobora gukora uko bivanye na disponibility yawe mugabo ugatangura ukayikora uzosanga kuzaniye inyungu hariho n'akandi kaide wari wavuze ati hari akaide wari watanze ka content n'umunsi umuntu ashobora no gufata ibiganiro by'iwacu dukora akabisesangura akavuga ati
ikintu Shadow avuze ati agaca hagarika video ubwo nyine ati akashirako nawe icubivuga agashiraho commentaire yiwe. So rero akajambo kanyuma nakahe wabwira tugana muri 2026? Umuntu wese azi yuko telefone itashoboye kumwingereza amafaranga muri 2026 avuga nti ngerageje guharura amafaranga nayiguze, nkagerageza guharura amafaranga ngena ndayishira ko ni menshi paraporo yayima, hindura. Ndakwifurije yuko nimba iyo telefone wayiguze 1 million uzosigara uvuga ni muri 2026 telefone yashoboye kuma 5 million mu kiringo c'amezi make cyane. Ikindi kintu nababwira nuko WeTalk Business ibafitiye ibintu sinzi nkina nabivuga na mu bwanyu muzobijajenga fe ya 2026 ariko ni ibintu uzovuga ati ntibari ready bitegura. Alright, ndicho nababwira. Ego urakoze cyane, reka twongere tubabwire ko tubakunda cyane, tubashishikariza kugira subscribe ikiganiro mugire kugikunda mugisangize n'abandi tuziturungurana ubumenyi. Hari abantu benshi ubumenyi kugira ico bufashije. Tubabwire ko dusubira muri video ikurikira. Twijukire content creation muri 2026. Niyo business ya mbere yoroshe gukora online, ndavuga content creation muri zose atamutahe munini gusaba uretse connection n'iyo telefone yawe bishitse ukashira ko niyo kamera. Voilà, reka dusubire mu kiganiro gikurikira naho utaha. Alright, ciao ciao.